Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze muri iki gitondo n'amakuru agezweho kuri uyu wa kabiri kw'itariki ya 12 Nyakanga 2023. Tukaza kwibanda kuyariko avugwa cane ibisata bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku yariko avugwa cane mu gateka kazira muntu hamwe n'umutekano. Tubabwire vyinshi kandi kwahoze ari umuhuza w'abarundi ni Edouard Nduwimana yidogewe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe. Ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa, hari vyinshi tuba tuhuriza bivugwa cane mu bimenyesha makuru ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru dushikirizwa n'amasoko yacu ari irya nino mu bice bitandukanye no mu nzego nyinshi. Hari ibiba bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bageranyegejwe bitangazwa n'abategetsi bagiye batandukanye. Ntuze gucikwa rero kuri aya araza kwibanda ku nkuru zikurikira. Muri ino misi ivyo kunyuruza abantu vyasubiriye kwimonogoza. Hari abo bishika bagasubira kuboneka ari bazima, hari abatorwa ari ibiziga, hari n'abatigera batorwa. Nyuma yo kunyuruzwa ku wa 17 kwezi k'umunani 2023, Dewilo Ndayisaba yatowe ikiziga haciye indwi, bwari ku itariki ya 24 kwezi k'umunani, naho yari yatwawe n'imodoka bivuga ko yari mwiperereza. Mugenzi we Silvira Nkunda niwe afunzwe yagirizwa urupfu rw'umugabo wiwe. Hagati aho twana twabo turi mu bitaro, magorwa rero n'agahinda k'umuryango w'umuhisi Dewilo Ndayisaba. Ese wo Dewilo Ndayisaba yoba arinde? Arakomeye? Inyuruzwa ryawe rero Ndayisaba ryoba ryaragenze gute? Ikiziga kuri Avenue du Large coba caratowe na bande? Mukaza gukurikira ayo makuru ku buryo burambuye. Muko mpejeje kubivuga, turabashikiriza kandi n'inkuru ivugwa cane ku wahoze ari umuhuza w'abarundi ni Edouard Nduwimana. Hari iterabwoba rya Daniel Gerase Ndabirabe mu nama nshingamateka. Ni mugihe rero ku Gerase Ndabirabe dutanguriye mu mwaka wa 2021 yifatiye mugango umushingamateka Nikodeme Nduwimana wo mu mugambwe CNL, aho hari mu gihe Edouard Nduwimana yari katanga icegeranyo c'urwego rw'umuhuza mu nama nshingamateka. Umushingamateka Nikodeme Nduwimana yabajije nimba urwego rw'umuhuza rukurikirana ibibazo by'abanyururu baheze umunyururu ariko bakagoma bapfunzwe. Gerase Ndabirabe ntiyarindiriye nuko uwo mushingamateka arangiza ikibazo, ahubwo yaramwatse ijambo yagiriza abashingamateka ba CNL ko bashigikiye abatera amagrenade mu gihugu. Edouard Nduwimana yihaye amanota 95 kw'ijana, mu gihe Gerase Ndabirabe we yamwagiriza ko atakintu na kimwe yigeze akora. Ese ivyabo hagati y'abo bagabo babiri byoba vyifashe gute? Edouard Nduwimana na Gerase Ndabirabe turaza kubigaruka ko muri aya makuru. Ndasubiye kubahereza kaze aho muherereye hose, kandi fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ubuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndabahaye kaze. Dutangurire kuri iri nyuruzwa rya Dewilo Ndayisaba yoba yaratowe ikiziga. Umuryango wiwe ufise agahinda. Ese uwo yoba arinde? Ndayisaba Dewilo yaba mu Kamenge muri quartier Twinyoni kw'ibarabara rya 11, rafise abana biwe batatu n'abandi bane areze. Mu kazi ka misi yose yasanura imiduga n'umumekanisiye, agakorera kuri station King Star mu Bwiza. Abiwe bavuga ko atavye imigambwe Dewilo Ndayisaba yajamwo yubakanye na Silvia Irankunda. Uko inyuruzwa ryiwe ryoba ryaragenze, Dewilo yafatiwe aho yakorera kuri station King Star kw'igenekezo rya 17 ukwezi k'umunani 2023, nkuko abiwe babishikiriza. Mufashe bari mu modoka camionette double cabine Toyota Hilux ifise ibiyo bitabona. Babonye afatwa bavuze ko yajamwe n'imodokari yiperereza. Muri iyo modokari abo babibonye bavuze ko bamenyemo umukozi wa Dewilo, umumekanisiye bita Merci. Ikiziga ciwe catowe rero kuri Avenue du Large. Kuva Dewilo Ndayisaba afashwe ntawamenye yafungiwe, ariko haciye indwi ku wa 24 kwezi k'umunani ikiziga ca Dewilo catowe kw'ibarabara bita Avenue du Large mu bumanuko
gisagara ca Bujumbura mu rwi w'abatabazi wo muri Croix Rouge niwo watoye ico kiziga. Nyuma yaho hatorewe ikiziga umukenyezi wa Dewiro Ndayisaba yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza. Silvira Nkunda yamaze indwi mu gasho k'igipolisi mu nyuma yungururizwa mu mpimba. Umuryango wiwe ntutahura ivyo bintu bakavuga bati iperereza ryadutwaye urwacu tumutora ikiziga none ubu naho ryaje kwagiriza umupfakazi ko ari we yifakaje. Ati turababaye cane. Mu mpera y'indwi iheze hari utwana tubiri duto twa Silvira Nkunda n'umuhisi Dewiro Ndayisaba twari mu bitaro turwaje na ba nyinabo. Ivyo vyose rero bikongereza agahinda k'umuryango ugira uti turasavye bareke umuvyeyi aburane yidegembya ashobora no kuraba abana ntaho azohungira ubutungane asiga izo nzoya niyo icaha ca mwagira ngo bazoheza bamufunge tunanijwe bikomeye n'aka karenganyo. Niko rero buba barashikirije nyuma y'ivyo vyashikiye uwo muryango n'uburiko widoga ko umutambukanyi wa Dewiro ari we yoba ariko yagirizwa urupfu rw'umugabo wiwe. Hari ibindi bitandukanye rero nk'uko twababwiye wa muhuza aherutse kwiha amanota 95 kw'ijana Janie Gerase Ndabirabe yamwagiriza ko atani raporo yatanze. Gerase Ndabirabe yemeza ko Edouard Nduwimana atana kimwe camubujije gutanga raporo kubera yagumye aboneka no mu bindi bikorwa kandi ko n'abamenyesha amakuru yabaronkeye akanya. Kubwo umukuru w'inama nshingamateka imyaka 6 yari amaze mu buhuza, Edouard Nduwimana yigeze kuja imbere y'inama nshingamateka rimwe rudende yerekana uko ibikorwa vyiwe vyariko biragenda. Vyari bimenyerewe kumva abategetsi bo hejuru muri CNDD-FDD bamaramazanya gutyo. Gerase Ndabirabe yaranabivuze atanumwe yamubajije ico kibazo kandi mu gihe urwa bari bavuyemwo umuhuza ataco vyapana n'umuhuza. Ndayishimiye rero akiza ku butegetsi we yari yamenyesheje ko umuhuza ataco amaze. Edouard Nduwimana naho yahoze ari isoma mbiko wa Petero Nkurunziza bikaboneka ko abategetsi b'iki gihe bashobora kuba batamwerekwa. Daniel Gerase Ndabirabe yabifashe nk'agasuzuguro. Edouard Nduwimana wagasigura ko ibwirizwa shingiro ritamutegeka gukora ivyo na gato gutonda imbere y'abashinga amateka ahubwo rikamusaba kurungika raporo ibiro vy'urwo rwego. Daniel Gerase Ndabirabe rero haramutswaye inama nshinga amateka yabushimye kubwira ivyo vyagirije imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere buje amabanga y'umuhuza w'abarundi. Yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanka kuja kwerekana abashinga amateka icegeranyo ca nyuma. Ndabirabe rero yabishikirije asa n'uwitanga abashinga amateka babwira kutamubaza icabiteye. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Edouard Nduwimana yanditse batigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hategekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa vy'inama nshingamateka gutanga canke kwerekana raporo. Akaba yarongeye ko atangingo canke itegeko na rimwe bimusaba kwerekana icegeranyo co guheza manda. Yagereranije ivyavuzwe n'amakuru y'ubwangusha. Abo bagabo babiri Daniel Gerase Ndabirabe na Edouard Nduwimana bakaba baturuka mu ntara imwe ya Kayanza bakongera bakaba n'abanywanyi ba CNDD-FDD anguri ku butegetsi. Ikindi bahuriyeko ni ukutihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi naho wa mbere ari umuhutu yahoze ari intwanzaga muri CNDD-FDD kiri muhari mu nyeshamba. Kabiri rero akaba ari umututsi w'umusivile yize amategeko. Ubwo ni Edouard Nduwimana. Ivyinshi bigiye bitandukanye rero bibandanya kuvugwa cane hagati y'abo bagabo kazo bigaruka ko mu yandi makuru tuzoshikiriza. Bindi bitandukanye rero mwomenya ko mu Cibitoke abantu babiri boba barapfiriye mu gasho k'iperereza Murantunge mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara mu kiringo kidashika indwi imwe. Abafungwa rero babiri bapfiriye mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Cibitoke tigira ivy'umurengera no kubura ibifungurwa vyo bari bimwe mu bituma baranira agateka ka muntu bagasaba ubufasha kuri abo bafungwa. Mushikiriza amanza akemeza ayo makuru ariko bakavuga ko ari umufungwa umwe gusa yapfuye atari babiri. Gasaba abagira neza gufasha kugira ngo abafungwa bafise amadosiye amaze guhera kandi bategerezwa kujanwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura bunguruzwe. Bose bari bafise imyaka itari munsi ya 30 bakaba bari bafungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara baheze amezi arenga 3. Umufungwa wa mbere rero yapfuye kwa kabiri w'uwa gatanu Nyakanga guheze, undi nawe apfa misi ibiri nyuma yaho. Ubwo amasoko atandukanye bafungwa bishwe no kubura ibifungurwa. Bamwe mu bari bafunganywe rero yamenyesheje ko bivuye ku bwinshi bw'abafungwa n'ubukene bw'ibifungurwa
benshi mu bafungwa bari bafise indwara zifatiye ku gufungura nabi. Bamwe mu bacungera ako gasho bakemeza ivyo vyiyumviro, nta n'umwe yabaha ico gushira ku munwa. Abafungwa babiri rero bari bakenye kandi nta n'imiryango bari bafise kugira ibagemurire, nk'uko umwe muri abo muri komine Bukinanyana uwundi Mabayi niko warongoye ko gasho avugana umubabaro. Baharanira agateka ka zina muntu avuga ko hari ubwinshi bw'abafungwa mu busho. Abafungwa rero bari bagiriza ivyaha vy'ubusuma mu miryango, kwegerana cane kw'abo bafungwa muri ako gasho gafise ubushobozi bwo kwakira abantu 20 ariko karimwo abarenga 130. Intandaro yo kubaho nabi vyibonekeza muri ako gasho niko yoba yaratomoye. Kubwiwe atagikozwe vyihutirwa ngo abandi bafungwa barahakwa gupfa, ngo abenshi muri abo bafungwa bagirizwa vya bito bito, amadosiye yabo ntiyategezwa guteba mu minwe y'abacamanza n'inyamiramabi. Ni nkenerwa ko hashirwamwo ingufu akanyarutswa imanza nyinshi z'abafungwa bahagirizwa kenshi nk'ubusuma. Ivyo vyofasha kugabanya ibitigiri vyo muri ako gasho katanafise ivyankenerwa mu gasho, niko amenyesha. Muri parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu c'Ibitoke, umushikirizamanza y'Irongo yaremeza urupfu rw'umufungwa umwe yoba yishwe n'indwara yari amaranye igihe kinini. Yemeza kandi ko hari ubwinshi bw'abanyororo muri ako gasho. Kubwiwe ngo ubukene bw'imodokari yunguruza abafungwa bamaze gukatirwa umunyororo ni kimwe mu bituma abasaba bafasha mu gisata c'agateka ka zina muntu no mu gisata c'agateka k'abanyororo cane cane fasha mu bijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo abafungwa bunguruzwe bajanwa mu mabohero cane cane rya Mpimba mu gisagara c'ubudandaji. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mubandanya gukurikira vyinshi dushikiriza. Ndagusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira nabo badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Mane bahezagire, turaza gusubira kubana.